Yes, so one more people, abakunzi ba Star TV, I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody. Nta vyinshi tuvuga uko biri kose nivyo mwibonera. Ugerageje kuraba kamwe mu video natanguje n'indirimbo Nobody. N'indirimbo ari kumwe na Bwiza Emelence uwo ni Double J, ariko n'indirimbo iri mu rukurikirane rw'indirimbo Bwiza Emelence yashitse ahagaragara. Ni trust list y'indirimbo nyinshi cyane zirimo abanyarwanda benshi cyane ba Chris Easy wa Neo Bosco n'abandi batandukanye. Ni indirimbo maze kugaragara video neza na neza ugaragaje kuraba location ugaragaje kuziraba biraboneka ko video yakorewe mu Burundi, yakozwe n'umu director w'umurundi nawe si uwundi ni John La. Murabizi ko mu gihugu cy'u Rwanda maze kwandika amateka meme sinabo batobivuga, barabizi ko dufise umuntu asanzwe ahinyanyura amasanamu neza cyane kuva muri Burundi neza na neza 257 ni industry yacu. Ugaragaje kuraba ino ndirimbo reka ndakubwire igihe trust list yagaragara indirimbo ya Double J bari kumwe na Bwiza Emelence. Ni indirimbo yaronse ama views menshi kuruta izindi ndirimbo. Ni umunyarwanda afise indirimbo ari kumwe n'abandi banyarwanda, ariko indirimbo yakoranye na Double J hagisoka ama audio gusa ama video ataraje agaragara. Ni indirimbo novuga yuko yaronse ama views menshi cyane. Ni indirimbo nyinshi yashize ahagaragara, ariko indirimbo ya Double J bari kumwe na Bwiza Emelence ni indirimbo ubona yuko yaronse ama views menshi cyane, novuga yuko yakwirikiranywe cyane ku rugero ruhambaye. Ni indirimbo gushika kuri no mwanya maze gukwiza 80,000 vy'ama views mu masaha 22 gusa. Bimeze gute rero? Double J numwe mu mpano zikomeye cyane, buri gihe yakoranye indirimbo n'umunyarwanda ni indirimbo yamitwika. Turasubira inyuma gato, indirimbo Quality yakoranye na Kenso, mu nyuma Kenso araza korana n'abaririmbyi bakomeye Harmonize, ariko indirimbo Quality ni indirimbo yakubise hit vya hatari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma haza Birman Boy bari kumwe nanje na Bruce Melody, indirimbo bise Inzoga ni Baby. Ni indirimbo nyene yakubise hit mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Bisigura yuko Double J numwe mu banyempano dufise mu gihugu cy'u Burundi. Mwavyanka mwavyemera abanyarwanda, twebwe abarundi turavyemera. Double J ni impano ikomeye cyane, na cyane cyane ko iyo akoze indirimbo ari kumwe namwe ni indirimbo usanga iri hit sara. Reka nakumvisha akantu gato Double J yagerageje kuririmba muri ino ndirimbo, uraza kumbwira ati Double J yarakaze. Bébé faisait beauté naturelle, Manomise t'es trop belle, voilà on fait chez mademoiselle. Uraza kumbwira ati Double J n'umuntu muzima. Ugerageje kuraba ino ndirimbo amasanamu nayone n'amasanamu yakorewe 100% mu Burundi ndetse akugwa n'umurundi 100%. Ni indirimbo imeze fresh, ni indirimbo yamaze gushira ahagaragara Bwiza Emelence, indirimbo imaze kurabwa n'abantu batari bake, indirimbo abarundi bakiriye neza cyane. Aho ndavuga ati igikorwa cyagiye ahagaragara. Ejo Double J arafata rutemikire ari kumwe na Kiriko Akiri, ndavuga Birman Boy berekereza mu gihugu cy'Ubufaransa. Murazi ko hari n'ibindi bihugu byo muri Europe bazojamwe, hari n'ibindi bihugu tutazi batashize ahagaragara bashobora kujamwe. N'amato sumira hari ibikorwa byinshi bafise apari yo gukora amashow, hari ibikorwa by'iwabo bafise bifuza gukora ntashimye gushira ahagaragara, bazoze batuzaniye comme surprise. Reka nanjye ndabigire comme surprise nkuko bashimye kubikora nka surprise. Reka ndakubwira ati Double J n'umuririmbyi akomeye cyane kuva muri Birman Boy. Aho ni mugena Kiriku mugenzi we nawe afise ibikorwa byinshi cyane. Niba afata rutemikire rero bakerekereza muri Europe, amaviza yabo murabizi ko yamaze kuja hagaragara, yamaze kuboneka. Niba agaruka Kiriku nawe afise ibikorwa bikomeye cyane vya hatara azoshira hagaragara. Ndavuga yuko Birman Boy ni bamwe mu bantu dufise bari mu bantu bagize umuziki wa 257 iyo bakoze umuziki wabo usanga uryoshe. Reka rero tubifurize ibikorwa byiza na cyane cyane urugendo bagiye gufata berekereza ngaho i Burayi. Abanyaburayi mwese muri ko murakurikirana Star TV mubashigikire n'abahungu bafise impano bacifuza ugushigikirwa kwanyu. Mubashigikire rero, ndavuga ati Double J respect kuri indirimbo, ni indirimbo imeze neza cyane, ni indirimbo iryoshe, imeze fresh, ni indirimbo iryoshe mwavyanka mwavyemera.
ufise bote naturelle ni Double J si jewe nayiririmbye biboneka yuko Double J numwe mu banditsi novuga yuko bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abaririmbyi bo mu Rwanda bamaze kubona numwe mu banditsi bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Si impano yo gupfa kure kuko nyene gende ni impano yo gushigikira na cyane tukayishigikiza ibihome bikomeye cyane. Reka ndabashimira abakunzi ba Star TV byabaye ngombwa yuko ndabahamagarira tuze dushigikire Double J. Indirimbo ni ya Bwiza ariko yayikoranye n'umurundi Double J. Izindi ndirimbo Bwiza yakoranye na Bakrish Iji Baniyo Bosco ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, twabonye ko yakoranye n'abandi baririmbyi ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ndetse indirimbo zabo zikunze kuba hit, ariko indirimbo ya Double J ari kumwe na Bwiza turabona ko ari indirimbo iri kwirandika amateka ngaho mu gihugu cy'u Rwanda muri no track list ya Bwiza. Ni indirimbo iryoshye imeze fresh, ni indirimbo izoziruta iyi indirimbo yaheruka gushira ahagaragara Bwiza imaze 2 mois ifise 217,000 views, ariko Double J biraboneka yuko umwanya n'umwanya ashobora kugaragaza amateka ku rubuga rwa Bwiza Emelence. Kubera iki? Thank you so much mwese mudukana kuri Star TV. I'm Star Boy the Sheep, I like to support everybody. And thank you so much man bahezagire kwa register kuwasangiza indirimbo Bwiza yakoranye na Double J, indirimbo imeze neza cyane, indirimbo imeze fresh. Kora subscribe kuri Star TV dukwize 50,000 subscribers kugira ndabazaniye surprise nabemerera. Imana bahezagire cyane. Thank you so much.